Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo c'Abanyaroma, tugeze ku kigabane cyaho cya gatandatu, turahera ku karongo ka mbere tugeze ku ka 14. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo kubw'igicumuro twarapfuye kubwa Yezu Kristu turi bazima. None rero twovuga iki? Mbega twoguma mu gicumuro ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Haba namba. Mbega twebwe ko twapfuye tukavavanura n'igicumuro, twosubira kukibamwo gute? Canke ntimuzi ko twebwe twese twabatirijwe muri Kristu Yezu, twabatirijwe mu rupfu rwiwe, twabatijwe mu rupfu duhambanwa nawe, kugira ngo nk'uko Kristu yazuwe mu bapfuye n'ubuninahazwa bwa se abe ariko natwe twigenza mu buzima bushasha. None rero ko twabaye umwe nawe mu rupfu rusa n'urwiwe, tuzoba umwe nawe kandi mwizuka risa n'iryiwe nyene. Ntitubiyobewe, umuntu wacu wa kera yarabambanywe nawe, kugira ngo wa mubiri w'igicumuro ucike ubusa, tureke kuba abaja b'igicumuro. Nanone uwapfuye yabaye intungane mu vyerekeye igicumuro, ko twapfanye na Kristu, turemera yuko tuzorambana nawe, kuko tuzi neza yuko Kristu amaze kuzuka mu bapfuye atagisubira gupfa, urupfu ntirugisubira kumuganza. Mu gupfa yavavanuye n'igicumuro rimwe risa, mu kuba muzima aba muzima kubw'Imana. Namwe rero niko kuko nimwame muzirikana ko mwapfuye mukavavanura n'igicumuro, mukaba bazima kubw'Imana muri Kristu Yezu. Igicumuro rero nikireke kwiganza mu mubiri wanyu, ukwiye gupfa, mwoye kwumvira inyosha mbi zaco. Kandi nimureke guhebera igicumuro ingingo zanyu ngo zigwanire ubugunge, ariko nimwihebere Imana nk'abazima bazutse mu bapfuye. Muyihebere ingingo zanyu ngo zigwanire ubutungane. Nkako nyene igicumuro ntikizosubira kubaganza, kuko ntimukigengwa n'itegeko, ariko musigaye mugengwa n'ubuntu bw'Imana. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, turabandanya tuzirikana igitabo c'Abanyaroma. Ijambo ry'umutwe turi kwisunga riravuga ngo kubw'igicumuro twarapfanye kubwa Yezu Kristu turi bazima. Kubw'igicumuro twarapfuye kubwa Yezu Kristu turi bazima. Akarongo ka mbere kakavuga ngo none rero twovuga iki? Mbega twoguma mu gicumuro ngo ubuntu bw'Imana bugwire?
mbega ngo twoguma mu gicumuro ubuntu bw'Imana bugwire ubwo twoba twibuka audio yo kwa mbere canke kwa kabiri aho twabonye itegeko igicumuro n'ubundi no ngaha turacyabandanya kuzirikana mbega aho itegeko riri aho ubuntu bw'Imana bwagwiriye niho n'igicumuro cyagwiriye ariko kubera hagwiriye igicumuro niho Imana yanyarukiye kudutabara maze ubuntu bw'Imana burahagwira. Niyo mpamvu avuga ngo nanone rero twovuga iki mbega twoguma mu gicumuro twoguma mu gicumuro ngo ubuntu bw'Imana bugwire kugira ubuntu bw'Imana bukomeze kugwira. Kabiri akavuga ngo haba namba oya si byiza ko tuguma mu gicumuro mbega twebwe ko twapfuye tukavavanura n'igicumuro twosubira kukibamo gute? Ko twebwe twapfuye tukavavanura n'igicumuro twosubira kukibamo gute? Twebwe abemera Yezu Kristo bakora ibyo Yezu Kristo ashaka twosubira mu gicumuro? Oya si byiza ko tubandanya ducumura, si byiza gusubira mu gicumuro. Kwanza aracyadusigurira gatatu avuga ngo canke ntimuzi ko twebwe twese twabatirijwe muri Kristo Yezu twabatirijwe mu rupfu rwiwe. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Rero twebwe twabatijwe duhawe akarorero na Yezu Kristo. Ukurikira Yezu wese yemera kubatizwa kuko Yezu wenyene niwe yibwiriye na Nikodemu uti kugira uvuka ubwa kabiri ubatizwa mu mazi, urabatizwa ukumva ko wemeye kuba umwana wanje canke kuba mwene wacu, kuba mushikanje, kuba umuntu wanje. Uwo ni Yezu. Rero natwe babatijwe tukemera Yezu Kristo twemeye guheba igicumuro. Ntabwo tugengwa n'itegeko kugira ngo tuze turakora ibicumuro duciga urubanza n'abisi. Ego iyo ukoze amakosa isi iragucira urubanza, ariko wumve ko warabatijwe warabaye umwana w'Imana ugakora amanyanga, umunsi wa nyuma Imana cyangwa se Yezu Kristo ni wazogucira urubanza, ni wazoducira urubanza. Kane, twabatijwe mu rupfu aho kubera Yezu Kristo duhambanwa nawe kugira ngo nkuko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubuni nahazwa bwase abe ariko natwe twigenza mu buzima bushasha. Ubuzima bushasha nyene nukuba wemeye ko Yezu ari we Mana yawe, umwemeye ukamenya ati Yezu yarapfuye yarazutse, ko Yezu yapfuye akazuka akaduga mu ijuru, akaba ari mu ijuru. Mbere hari na bamwe usanga yiyereka, abatiyereka nabo barabyumvira ku bandi canke barabyumvira muri ibi bitabo byeranda Bibliya no mu masengero tuba dusengeramo. Byukuri umugabo warashishoze neza ko iyo sengero ari yigisha Yezu Kristo. Rero umenya ati Yezu yarazutse nanje nzozuka. Ubuzima bwanje ntibuzoherera ikuzimu canke ngo buherere ngaha mwisi, nzopfa nzohambwa, ariko umutima wanje, umuntu wanje w'imbere akomeye nahawe n'Imana azogira iki? Azogenda imbere y'Imana. Gatanu akavuga ngo none rero ko twabaye umwe nawe mu rupfu rusa n'ugwiwe. Murumva abana b'Imana ko twabaye umwe nawe mu rupfu rusa n'ugwa Yezu Kristo, kubera ko wewe wemeye Yezu Kristo. Abantu benshi mu isi ntibemera Yezu Kristo, ntibemera ko n'Imana ibaho, bariho benshi.
abo rero bazi ko bakwivanga mu biki bikoze ibyo bishakiye, bazi ko atarubanza rubarindiriye. Abo ni nka 40% ariko abantu mbese 80% barazi neza ko Yezu arahari. Kwanza abantu nka 10 canke 20% nibo batemera ko Imana inabaho. Muri abantu 80% baremera ko Imana ibaho, baremera na Yezu Kristo ko yavuye mu ijuru akaza akabana natwe, barabizi neza bakavyirengagiza babizi. Mwabo 80% uca usanga 20 canke 10 kwijana canke 10 kuri abo 80 navuze bemera Yezu Kristo, nibo bubahiriza ijambo ry'Imana, nibo bakunda Yezu, nibo bemera Yezu Kristo. Mugabo abandi 60, 70 ntibemera Yezu, ahubwo bemera shitani. N'abandi bari baremeye Yezu bamukurikiye baramuhebye, baramuheba bakagenda gukurikira Satani, kubera shitani atanga amakashi. Abantu bo mu isi nabo ubu bakunda ibisayangana, bakunda ubuzima bworoshe, bakunda ibyo bajya bataruhiye, bakunda mbese kumva ko bogiri icyubahiro n'igitinyiro, ko bakomeye kandi babikora ari urupfu, bari mu rupfu. Ibintu bikujana mu rupfu, ibintu utubahisha mu Imana, utemera Imana canke se ukayemera kugira abantu bemere ko babone ko uzi Imana kandi ari guhuma amaso abantu. Ibyo byose nibijana mu rupfu. Mugabo bake babaho baremera Yezu kandi nibanezerwa no kuza gutora ibyo bintu bya shitani byigendera, ngo babone babandi babatinganyi badutse muri Afrika hose. Ndazi ko baza baratanga amahera y'ubuntu ngo bace bajana navyo, ngo bagiye kwemera kuba batinganyi no kuwurondera abandi babishorera mu kugira baronke baryoherwe n'amafaranga. Ariko burya n'uburozi, n'urupfu ruzoheza abantu mu kuzimu, bagatahira umuriro. Kandi harimo abari baramenye Imana, barabatijwe, Imana idutabare cyane. Tureke gukunda iby'isi, dukunda iby'ijuru. N'ugwiwe tuzoba umwe nawe kandi mwizuka risa n'igiwe nyene. Aha rero baratubwira ko abakunda Yezu Kristo tuzoba umwe na Yezu Kristo, mwizuka tuzozuka nkuko na Yezu yazutse, kuko niwe yatweretse akarorero. Tuzozuka abamwubashe, abamukorera, abamwubaha bazobana na Yezu Kristo imyaka myinshi, imyaka itazigera ihera. Ariko abakurikiye shitani nagahe gatoya k'imyaka 20-30 yo ngaha mu isi, ubundi ukarangiza nabi. Mbega ingorane kuki abantu tutabona kweri ngo duhindure ingendo. Imana idutabare cyane. 6, ntitubiyobewe umuntu wacu wa kera yarabambanywe nawe, kugira ngo wa mubiri w'igicumuro ucika ubusa, tureke kuba abaja b'igicumuro. Ngo ntitubiyobewe umuntu wacu wa kera, umuntu wacu wa kera yarabambanywe nawe. Umuntu wacu wa kera yarabambanywe na Yezu Kristo, kugira ngo wa mubiri w'igicumuro ucike ubusa, tureke kuba abaja b'igicumuro, tureke kuba abaja b'igicumuro. Yezu ku musaraba yabambanywe n'ibisuma 2. Yezu aba hagati, igisuma kimwe ibubafu ikindi iburyo.
ikiri bubafu gitangura gucokoza Yezu ngo yegukure ku musaraba natwe dukize, ariko ikiri buryo tisha twebwe turiko turazira ukuri, mugabo uyu ntacyo ariko arazira. Rero tureke guhemuka nabi, ntiduhemuke no kuba umuntu mweranda abambwa atacyazira kandi twebwe twarazize tuzira ukuri. Nawe ati mwami uranyibuka niwagera muri paradizo, niwagera mu bwami bwawe. Yezu ati humura kugera isaha iyi niyi tuza kuba turi kumwe muri paradizo. Kya gisuma ku musaraba gisaba imbabazi, gica bugufi. Na kya kikibubafu yo kivuga ati mwami tubabarire, uriko urazira ibicumuro bya twebwe abantu, none barakuba niwihangane mwami wacu tubabarire, twebwe turabona amakosa twakoze. Bijya bisuma byose byari kuronka amahirwe yo kuja mu ijuru, ariko igisuma kimwe nicyo cyemeye amakosa, gica kironka ubuhirwe butazoshira kubera kigaye. Rero nshuti yanje, wowe wiyumvira kuzigaya ku munota wa nyuma hagiye gisuma, kubona amagisitari menshi, indege zirakoroka zikica abantu, intambara ziraba zitari ziteguye, ukabona ngo hateye intambara abantu bagapfa, imodoka ziragonga abantu bagapfa, amatreni, ibintu inziga siduka igahitana abantu, amazi akaba, murabona impfu ni nyinshi. Abicwa n'ugwa n'urusanzwe, abanyarwanda bavuga ngo ngugwa karago, abicwa n'ugwa karago ubu ni bake cyane. Abenshi bapfa baziza amagisita, indege irimo abantu barenga igihumbi bagapfira rimwe, ubwato burimo abantu barenga igihumbi canke barenga amajana ngahe bagapfira rimwe, umwuzure ugatera ahantu abantu barenga ibihumbi bagapfira rimwe. Bana b'Imana, imiriro igatera abantu bagapfa. Bantu b'Imana, dukwiye kwama tugabye, umuntu agasenga mu gitondo imbere yuko yururuka ku gitanda canke imbere yuko yugurura telefone. Benshi tuja mu matelefone tugakoramo ibyo twishakiye, ntitwiyumvire ko gushima Imana yaturinze canke ngo tuyisabe no kuturinda uwo munsi n'ibindi byinshi. Odiri kwihuta, reka twihutishe. Nkako twapfanye na Kristu, turemera yuko tuzorambana nawe, ngo turemera yuko tuzorambana nawe, tuzobana na Yezu Kristu. Nkuko tuzi neza yuko Kristu amaze kuzuka mu bapfuye atagisubira gupfa, urupfu ntirugisubira kumuganza. Birasobanutse 10. Mu gupfa yavavanuye n'igicumuro rimwe risa, mu kuba muzima aba muzima kubw'Imana. Haleluya, amen. Aba muzima kubw'Imana. Namwe rero niko kuko ni mwame muzirikana ko mwapfuye mukavavanura n'igicumuro. Bana b'Imana, ngo natwe rero niko kuko twebwe bande ababatijwe, abemera Yezu Kristu, twumva ko twavavanuye n'igicumuro. Tureke kwivanga mu by'isi, tureke guhahamira iby'isi, duhahamira ibyiza by'ijuru. Yezu niwe yambwiye ati mwana wanje, abisi banezerwa no kwakira iby'isi, ntibanezerwa no kwakira iby'ijuru. Rero twebwe abana b'Imana, twebwe twabatijwe, twebwe twemeye Yezu Kristu, tumukomereko, kuko Yezu yarazutse, natwe tuzozuka, tuzobana nawe no ngaha mwisi. Umwemera ububanye nawe, uri kumwe nawe, wewe komera. Mukaba bazima kubw'Imana muri Kristu Yezu, ngo tukaba bazima kubw'Imana muri Yezu Kristu, muri Kristu Yezu. Haleluya, amen. 12. Igicumuro rero nikireke kwiganza mu mubiri wanyu ukwiye gupfa. Ngo igicumuro kireke kwiganza mu mibiri yacu ikwiye gupfa, kuko umubiri izopfa, muga mu mutima uzosubira ku Mana. Mwoye kwumvira inyosha
mbi zaco ngo twoye kumvira tureke kumvira inyosha mbi z'igicumuro. Wabonye mukana kingene yambaye hewe gerageza uburyo ubwo ari bwo bwose ugenze kunuku uronke viza yo kuja mu bihugu byo hanze. Naho yo umutama nta ngorane, naho jewe hari abasore baba babwira ngo je nukuri mugabo ubu nta wo kubahuka kubimbwira, ariko nukuri mu bihe byahera barambwira ngo nukuri ngo niho yo umukecuru ameze gute ngo je nta ngorane. Ni none muzobana uzobaca muzobukeneye gushikino. Hari abambwiza ukuri ngo boba bakeneye gushikino n'abandi ngo ya nukuri twobana, kuko ndabwiye ati bamwibuka ko mwambaye impeta. Iyo urinze wiyemeza kuza gufunga impeta imbere y'Imana n'abantu karinda wiyemeza kuko ntimupfunga impeta ngo hanyuma mugumuko ntimujyamane, ukarinda wamubona ubwambure emera nyene. Bamwe ati nukuri jewe no bana nawe, ariko aramanyanga n'amafyefya ari ugushakashaka kuja hanze. Ibyo byose ni ibyaha dukora, kiretse ubyiyemeje nyene agapfunga impeta n'uwo mukecuru canke n'uwo musuga mama canke uwo musuga dadi, hanyuma bakabana nyene by'ukuri aho nta cyaha. Ariko aramanyanga kugira uzoshikino nukuri n'igicumuro ukoze, kandi kukihana biragoye canke kukirega biragoye, kuko benshi batana abagore n'abana ngo babonye abagiye Buraya canke babonye abagabo bagiye Buraya canke abagore babajanye ni Buraya. Imana idutabare cyane. N'ibindi byaha byinshi aho sindanavuze kuyihindura urukoba, aha sinavuze kubona umuntu yiga ati Imana yandemye n'umukobwa nashaka kuba umuhungu akaba agiye kwiteza ibitsina. Abandi nabo bakaba babona tishwi narabyibushije narengeze reka nge n'amabere bayagabanye, inda bayigabanya hariho hose mbagasentera. Imana yo mwijuru duhe gutahura cyane, kandi duhe kureka kwipfuza iby'isi no kugwa mu by'isi bitagira umutwe n'amaguru. 13 kandi nimureke guhebera igicumuro ingingo zanyu ngo zigwanire ubugunge, ariko nimwihebere Imana nk'abazima bazutse mu bapfuye. Muyihebere ingingo zanyu ngo zigwanire ubutungane. Aha ho duca twibuka ko ngo imibiri yacu ni ingoro y'Imana. Rero tureke kuza turonona, kandi nibyo bana b'Imana. Ingene wowe wisanga mu isi, uri mu isi utazi ingene waremwe, ukamenya uko Imana yagire mu muntu, nukuri twubaha Imana. Akanyuma 14 nkako nyene igicumuro ntikizosubira kubaganza, kuko ntimukigengwa n'itegeko, ariko musigaye mugengwa n'ubuntu bw'Imana. Rero abagengwa n'ubuntu bw'Imana babugendere, bareke kuganzwa n'igicumuro. Gutyo ibyo bicumuro ntuzurafatwa n'amategeko y'isi, kandi ukazofatwa n'amategeko y'Imana. Hari amategeko mu isi kubera ibicumuro aya kagufata kanaguhana. Hari n'amategeko rero akomeye y'Imana, kandi Imana muri mwisi ho urakora n'ibicumuro ugatanga ruswa, ariko ku Mana nta ruswa izohaba abana b'Imana. No kwisabira kwipendekeza ku Mana, ukazurasenga ukayubaha ukayigira ugakora ibyo ushaka, gutyo nayo ikazogutera iteka. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.